ya ambushi yongeye kuba mu mujyi wa Uvira, hongeye kuba ibisasu byaturitse mu masaha saa munani z'ijoro kugeza isaa kumi n'ebyiri z'amanywa, niho ibisasu byarekeyeho guturikwa mu mujyi wa Uvira, ndetse nabyo biheruka guturika mu mujyi wa Uvira. Ibisasu ngo biturike nk'ukuntu byaturitse byateye ubwoba Perezida Gisekedi, yumvishije atiteye yuko nawe yaraheruka kumva inkuru mbi nk'iyo ngiyo mu matwi ye yabaye ku munsi w'ejo bundi. Ibyo bisasu byaturitse mu mujyi wa Uvira, kandi bavuga yuko hasize iminsi mu mujyi wa Uvira basahuye ibintu bigiye bitandukanye. Bavuga yuko basahuye abaturage babasigariza amaramasa. Bavuga yuko M23 kandi yasohoye urwandiko rushatse kuvuguruza igisirikare cya Kongo rushaka gutanga itegeko muri Kongo. Bavuga yuko M23 yemeye yuko ifitaniye imikoranire n'igihugu cy'u Rwanda, kandi bavuga yuko amakuru yatangajwe ko nuko Perezida Gisekedi yavuze yuko bari gutera ibisasu bivuye mu mujyi wa Uvira bigafata ndetse no mu gihugu cya Kongo. Nibikomeza kuba nguca yuko ngo haraza kuba intambara idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi na Kongo ndetse n'u Rwanda, nako kizabona ugikiza kabisa. Ico abantu kandi subscribe tukaza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kabisa. Gwagwanda bakunda n'umuhungu wanyu kamageze nk'ibisanzwe kabisa.